nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi araganutse avuye mu rugendo rwamushikanye mu bihugu bitatu. Ubwa mbere yatanguye kugendera igihugu ca Republika ya Kongo, akaba yarajanywe no gushigikira uwo basangiye amabanga n'amabango nyene icubahiro Denis Sassou Nguesso mu gihe yariko ararahira kugira ngo ayobore Republika ya Kongo, ntwaro ya Republika igira gatanu. Avuye ngaho mu gihugu ca Kongo, nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaciye afata indege imushikana mu gihugu ca Turkiya, aho yaragiye gukurikirana ibikorwa vy'inama ikomeye cyane, inama ihuza abakuru b'ibihugu n'amareta be n'abandi banyacubahiro kugira ngo bigire hamwe ibibazo bijanye n'imigenderanire hamwe no gufashanya, ariko kandi barabire hamwe intambamyi zibangamiye isi n'abayibako kugira ngo bigire hamwe umuti bozitorera. Iyo nama yaranzwe n'ibikorwa vyinshi, muri ivyo hakaba harabaye uruganda wahuriramwo abakuru b'ibihugu n'amareta. Muri urwo ruganda rero nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi akaba n'umukuru w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika akaba atatanzwe kuyitaba, mbere ayitaba nk'umukuru w'igihugu, ayitaba kandi nk'umukuru w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Ku kibazo kijanye n'ingene imigwi mikuru minini cyane igize ibihugu, imigwi y'ibihangange igize ibihugu usanga iriko iragira ingorane hagati yayo, ugasanga hariho vyinshi batumvikanako. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi yarababwiye ati ico gukorwa kugira ngo imigwi minini igume nugusubira hariya mu nkoranwa tukaja hasi tukaraba nyabuna ijya migwi ibihugu bisanzwe birimwo ijya imiryango cyane yo mu karere. Ati kuko iyo utoreye umuti imiryango mito igize umuryango munini uri kuratorera umuti iyo yindi miryango, ati gutorera umuti imiryango mito nayo ni ukuvuga imiryango y'ibihugu tuvuge nkaha mu ikibazo kijanye n'ingene ibihangange vy'imiryango iyo kw'isi, imiryango mvuga arya amashirahamwe akomakomeye ahuriramwo ibihugu n'amareta, baravuze bati biraboneka yuko muri ino minsi irafise nayo nyene ingorane hagati yayo, irafise ibibazo vyinshi itumvikanako. We nyene icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi yiriwe ararondera kure, yavuze ati ahubwo no gusubira mu nkoranwa, no gusubira hariya mu miryango, hariya mu mashirahamwe mato yo mu karere. Ati kuko ajya amashirahamwe yo mu karere agizwe n'ibihugu bifise ibintu vyinshi bisangiye, haba mu kahise, haba ivy'imibano, haba ibijanye n'imico n'akaranga, haba mbere n'ukuntu bisangiye inyungu zimwe mu by'urudandazwa. Ati rero biroroshe gutorera umuti ibibazo ingorane ziri hagati y'ibihugu bigize mwe n'iyo miryango. Ati kandi rero aho bimereye neza, iyo utoreye umuti ibibazo biri mu muryango mutoya, uba utoreye umuti ibibazo biri mu kintu kininiya iyo miryango igize, kuko nk'ibihugu bihurikiye mu mashirahamwe yo mu karere yo muri Afrika nivyo kandi bisubira bikagaruka bigahurikira mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, nk'uko kandi bigaruka bigahurikira mu ishirahamwe ry'ibihugu byo kw'isi yose. Ariho rero avuga ati utoreye umuti ingorane ziri mu mashirahamwe yo mu karere, urashobora gusanga watoye umuti ingorane ziri mu mashirahamwe rutura nka ubumwe bwa Afrika canke mbere ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu byo kw'isi yose. Hambavu rero yico gikorwa nyamukuru cari camujanye, nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye yahavuye atangura imibonano n'abandi bakuru b'ibihugu n'amareta canke mbere n'abandi banyacubahiro bari ngaho. Yarashoboye rero kwakirwa na nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Turkiya Recep Tayyip Erdogan, akaba baraganiriye ibitari bike cyane ku bijanye n'imigenderanire mu by'ubutunzi hagati y'ibihugu vyacu uko ari bibiri. Mu by'ubutunzi nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Turkiya ntiyariye umunwa, yaravuze ati turabona yuko
ni vyiza ariko vyari kuba vyiza gusumba ntibiriko bigenda uko twavyipfuza. Uravye ubushobozi dufise, iyo migenderanire mu byo guhanahana ibidandazwa mu by'ubutunzi iracari mito cyane, ati kuko twasanze nko ku mwaka iyo migenderanire mu by'ubutunzi hagati y'ibihugu byacu ko ari bibiri itarenza imiliyoni 6 z'amafaranga y'abanyamerika, ati ayo mafaranga akaba ari makeya cyane uravye ubushobozi igihugu cyacu dufise. Nakamo rero yateye abagwizamari bo muri Turkiya, ariko urumva ko yagateye n'abagwizamari b'abarundi. Bijanye no gufashanya mu bindi, baravuganye ivyo gufashanya mu vy'indero. Aho rero nyene cyubahiro mu gihugu ca Turkiya ntiyiriwe araja kure, yaciye asaba nyene cyubahiro mukuru w'igihugu ko yomuronsa aho ashobora kubaka kugira ngo igihugu gishobore gutanga inyigisho mu mashure, gishobore no gufasha mu vy'inyigisho hano mu Burundi. Akaba rero yagomba yuko yobicisha mu ishirahamwe ryitwa Marif, ryo naryo ishirahamwe ryonyene ry'igihugu ca Turkiya rirekurira abantu bo muri Turkiya kujana inyigisho za Turkiya mu bihugu byo mu mahanga. Nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye yarabonanye kandi n'umuhanuzi adasanzwe w'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umushinga ntahe Masad Bulos. Bakaba baraganiriye ibitari bike ku bijanye cyane n'imigambi igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika gisanzwe kirangurira canke cifuza kurangurira ngaha mu Burundi. Hani nko mu migambi yo gukwiragiza amazi, umuyaga nkuba, na cyane umugambi wo gucukura ubutare bwa nikel buri hariya imusongati. Nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye nawe ntiyatanzwe kumukeza, akeza leta, akeza ubwigoro budasanzwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya zikora mu kugarukana amahoro irya nino, na cyane nko mu bihugu vya Somalia, muri Sudani, ariko ahanini mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho biciye mu masezerano yo guhagarika intambara yo muri Washington, ico gihugu ubu gisa nikiriko kiraronka agahengwe. Baram Sali niwe yahavuye nawe yakirwa na nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Uwo nawe akaba ariwe aramutswa umuryango ujejwe kwitaho ibibazo vy'impunzi HCR. Ivyo bijanye n'impunzi yarabihagaze ko cyane, agaruka ku ngorane impunzi z'abanyekongo zisanzwe zifise hano mu gihugu cy'u Burundi, kuko zirafashwa neza uko Uburundi bubishoboye, ariko hariho agahaze. Ako gahaze rero kava ko izo mpunzi zisanzwe zidafatwa n'amashirahamwe asanzwe ajeje gufata impunzi nk'impunzi, yereka ngo nuko zitahunze leta, ngo zahunze ubugizi bwa nabi, zahunze intureka zitatewe na leta. Rero abo baca babafata yuko ari abantu bavuye ahabaja handi mugabo atari impunzi. Ivyo rero birazikorako kuko bituma zitaronka imfashanyo zikwiye, ugasanga Uburundi nibwo buciye bwirya bukimara. Kandi birumvikana kuko Uburundi busanzwe bwakira, Burundi busanzwe bufite umutima wo gufashanya, tibworeka izo mpunzi ngo zibandanye zibura icepfo n'icaruguru. Ariko rero yaciye yogeraho nyene arasaba ko uretse ko byoba byiza yuko n'ubundi imfashanyo isanzwe igenewe impunzi yokongerezwa. Ubona yuko n'intambamye nyinshi muri Afrika ziguma zitera intambara, iguma vyongerekana kandi biguma ari vyinshi. Ati birakenewe yuko ikibazo c'impunzi ziri mu Burundi cyo kwicarirwa kugira ngo Uburundi nabwo bushobore kuzifata neza uko buvyifuza. Nyene cyubahiro Varisito Ndayishimiye yarakiriye kandi umugwizatunga ayoboye ikigo Ulsan Fording. Ico naco kikaba ari igihangange cishira hamwe gikora mu bijanye n'umuyaga nkuba, gikora mu bijanye n'ubutare, gikora mu bijanye n'inyubako, ariko cyane gikora mu bijanye n'ivyo umutekano kandi ku rwego rwo hejuru. Yarakiriye kandi n'umugwi munini w'abagwizamari b'Abanyaturikiya bahurikiye mu co bise Conseil Affaires Turki Burundi, ukuvuga novuga ishirahamwe y'abagwizatunga b'Abanyaturiki ariko bakorana n'u Burundi. Abo nabo nyene barafise ibintu byinshi cyane bagomba gukoreramwo mu Burundi, haba mu vy'ubutare, haba mu vyo umuyaga nkuba, na cyane umuyaga nkuba umwe uva ku mishwarara y'izuba, canke umuyaga nkuba
umwe uva ku ngomero z'amazi mu vy'uburimyi haba no mu vyo amazi n'ibidukikije n'ibindi. Nyene icubahiro mukuru w'icacu ciza c'u Burundi aho ntiyiriwe araja kure, yababwiye ati ahubwo naho mwotangura uno munsi twebwe ico dukora ni uko twumvikana tugasinyanira amasezerano ku buryo dukorera mu mwumvikano, ntihabe wandya ntihabe wangura, umwe wese agire ico yunguka. Nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ahejeje urwo rugendo rwo muri Turkiya, yaciye agendera igihugu ca Burkina Faso, igihugu kiri muri wa mugwi w'ibihugu bitatu bigize ishirahamwe bise AES, no kuvuga Alliance des États du Sahel mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Umukuru w'igihugu ca Burkina Faso yamwakiriye neza cane, nyene icubahiro Ibrahim Traoré mbere yamwakiririye ku munwa w'indege, babandanya baganira, eka ikiyago kiraba umunoni. Ivyo bashimikiye ko cane cane niyo migenderanire nyene. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi wavuga ati mu gihe ibihugu bifise ukuntu vyitunganije, ukuntu bitunganya ivy'intwaro vyazo, igihugu cyose no kugifata uko kiri, kuko nta gihugu kimeze nk'ikindi, kimwe cyose gifise akaranga n'akaranga mutima kaco. Ati rero umuti si ukucigiza inyuma, umuti si uwo kucima ijambo, ahubwo umuti ni uwo kucumviriza. Ati rero umuti ni uwo gushiraho ikiraro cohuza ico gihugu canke ivyo bihugu n'umuryango munini wa Afrika. Ati rero naco cari canzanye, narinje nk'uwoza gushiraho ico kiraro, mbere nkagicyubaka kikaguma, kugira ngo ubumwe bwa Afrika bugume ari ubumwe nyene nk'uko bivugwa. Nyene icubahiro Ibrahim Traoré nawe kubwiwe yarashimye kuva ku mwonga no ku mugezi, aravuga ati nigituma ndabishimye, nigituma nkengurutse cyane runo rugendo, nuko bubaye bwa mbere mbona akigoro kavuye mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika kaza katugana. Ati twebwe ivyo ari byo byose turabarindiriye, ati na twebwe ja hamwe n'abandi turabishaka, atariko twebwe ico dushaka nuko botwumviriza natwe tukabayagira. Hambavu y'ugo rugendo rw'akazi mbere n'ubw'ubucuti nk'uko muvyumva, nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yaragendeye ibindi bibanza bikomakomeye vyo mu gihugu ca Burkina Faso. Yaragendeye nk'uruganda ruhingura ifu ivamwo umusururu w'abakuze n'uw'abana, abana kuva ku myaka ubusa gushaka ku myaka 2. Akabirya rero ngaho nuko urwo ruganda ruhingura uwo musururu ari uruganda rwashinzwe n'umupfasoni w'umurundikazi aba mu gihugu ca Burkina Faso, akaba ahamaze imyaka 26, umupfasoni Iteka Inge. Yaramukeje cane, yaramukeje aravuga ati wewe abandi barundi benshi baja hanze kurondera akazi, wewe noneho waje kugatanga. Ati kuko raba abanyaburukina Faso barafise aho bashorera ibiterwa vyabo, kuko nivyo uhingura mwifu. Ati kandi bakaronka n'amafaranga. Ati wewe umugambi wanje, umugambi w'igihugu wuko umuntu wose aronka ico ufungura ufuko ukaronka amafaranga, twumva wumvise uri kure mu mahanga gusumbya abari hafi, wumvise n'ingoga. Nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yarashimiye cyane uwo mupfasoni. Ati abarundi benshi baja gupagasa ntwaye ko bagiye kurondera akazi, ariko weho waje kugatanga. Ati raba urafasha abanyaburkina Faso kuronka aho bashorera ivyimburwa vyabo, kuko ifu uyihingura mu byo bashora, kandi ukabaha n'akazi bakaronka amafaranga. Ati rero wa mugambi w'igihugu natanguza mvuga yuko umunwa wose woronka ico ufungura, umufuko nawe ukaronka amafaranga, weho wawumvise uri kure gusumbya, mbere wumva ningoga gusumba n'abari hafi. Ati rero nagateka cane ku gihugu c'u Burundi. Nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaragendeye kandi muri Burkina Faso ikigo Fasomebo, ni ikigo gikomeye cyane, ikigo ca leta mbere kiri mu minwe y'umukuru w'igihugu, ikigo gihimiriza abanyaburkina Faso gukora ibikorwa vya leta nko kubaka amabarabara, kubaka amazu. No kuvuga rero ko aho hantu bahakorera ibikorwa, bahakorera ibikoresho bizokwifashishwa mu kurangura ivyo bikorwa. Akabijya rero k'ico kigo nuko abaza kuhakora bose baza ku bushake bwabo, n'abakorera bushake, s'abantu bahembwa.
ivyo bintu biranezereye cyane, mbere ushima ari ikigo gikomeye kiriko kiratangura kubaka ibarabara rikomeye cyane, ibarabara ry'umuvuduko udasanzwe amwe bita autoroute. Ibarabara rizoba rifise ibirometero 342 rihuza imiji ibiri ikomeye muri Burkina Faso, novuga Ouagadougou hamwe rero na Bobo Dioulasso. Ni ikigo gikomeye cyane, ikigo mbere nasanze abarundi natwebwe dufise ibisa naco, kuko abo bantu bakoreye ubushake natwebwe twarabitanguye, byoba vyiza tubibandanije. Ubu rero ni bwinshi, twarubatse amashure twifashishije inguvu za bene gihugu. Ejo bundi duherutse kubaka ikibuga c'umupira twifashishije inguvu za bene gihugu. Murumva rero yuko ari ibintu vyiza cyane. Mu majambo makeya rero, urugendo rwiza, urugendo rw'akazi, urugendo rwo kubagara ubucuti, urugendo na cyane cyane rwo kwiga. Muri kino gihe igihugu c'u Burundi kiriko kirakora ibishoboka byose kugira ngo gihindure isura y'ubutunzi, na cyane cyane biciye muri ya mbono kazoza 2040 2060. Ingendo nkizo ivyo ari byo byose ni ingendo zo gushigikira, ni ingendo zizokwama zifitiye akamaro u Burundi.